Mwakoze guhitamwo ibiganiro vya BTV Burundi inshuti bakunzi kaza tubashikirize amakuru avuga muri migwi Kirundi Jules Verne na Kimana nije nganda yabashikirize namakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ibice bigera ku 70% vy'isindimwa y'u Burundi ibigizwe n'umururazi bishobora gutuma umwimbu utagenda neza. Abarimyi bagasabwa gukoresha ishwagara neza kugira ngo bagwanye uwo mururazi twe bateguriye muri ano makuru. Bimwe bishobora gutuma umwana agira ihungabana mu bijanye n'inyifato canke mu bijanye n'ubwenge birashobora guterwa nuko muzeye wiwe ashobora kuba yarakubaguwe mu gihe amwibungenzi navyo twe bateguriye muri ano makuru. Amakuru sayo gusa ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Ndongeye kubaramutsa ndabahani ikaze mwidonido ry'amakuru yacu tugomba duhere mu gisata c'uburimyi. Ibice bigera ku 70% vy'isindimwa y'u Burundi ibigizwe n'isi y'umururazi bishobora gutuma umwimbu utagenda neza. Abarimyi bagasabwa gukoresha neza kandi ku rugero rushimishije ishwagara kugira ngo bagwanye uwo mururazi. Ivyo kabishikirizwa na Oscar Nduwimana akora mu kigo IFDC mu mugambi Pagris akaba anajejwe ku rwego rw'igihugu kugwanya ubukarihe buri mw'isi ndimwa. Elvis Munyaneza nawe biduteguriye. Umururazi w'isi nitituka ry'isi rifatiye ko icunyunyu citwa hydrogène kiba cabaye cinshi bigatuma n'ibindi vyunyunyu nka aluminium, fer canke manganese biba vyinshi bikaba intambamyi ku bindi vyunyunyu ibiterwa bikenera nka azote, phosphore canke potassium n'ibindi. Bimwe mu bitera uwo mururazi harimo amafumbire mvaruganda akoreshwa nabi canke nkukura nkuko bisigurwa na Oscar Nduwimana akora mu kigo IFDC mu mugambi Pagris ajejwe umugambi wo kugwanya ubukarihe bw'isi. Novuga yuko umururazi ubwa mbere hariho kamere k'isi twebwe amasi yo mu Burundi ari muri twovuga ari les pays tropicaux ayo masi rero akarirwa n'umururazi mugabo cane twavuze ko ico hydrogène arico congerekana mu isi. Iki kintu rero kiza cyose cyo congereza ico hydrogène gica gituma umururazi ba mwinshi twovuga nke amafumbire mvaruganda mu gihe yakoresheje nabi mugabo twavuga yuko urashobora kuva no ku inkukura itwara uburyohe bw'isi ikabijana kure yahe giteye bashobora kuzikoresha. Ikindi naco ni novuga ni imvura murazi yuko imvura mu kirere ihuye n'igaze bita CO2 haca haba umururazi wita acide carbonique. Iyo acide nayo gacituma isi igira wa mururazi. Kugira umuntu amenye ko isi iwe irimo umururazi mu bisanzwe atereza gupimisha isi yiwe akajana ivu muri izabu bakaripima bakamuca bamuha ibipimo vya pH. Mugabo rero umurimyi akoresheje ijisho arashobora gutembera mu murima wiwe akabona nk'ivyatsi nk'ibishurushuru, arashobora kubona nk'ishinge, arashobora kubona ibindi ivyatsi bita isopera agaca amenya ko muri wa murima wiwe harimo umururazi. Ikindi naco arashobora kumenya umururazi mu gihe yisunze amakarata. Hari amakarata yerekana yuko akarere uhereremo karimo umururazi canke atawurimo. Ico gihe rero arashobora kucamenya ahahe tumbereye yuko harimo umururazi canke atawuhari. Oscar Nduwimana amenyesha ko gukoresha ishwagara mu buryo bwiza no ku gihe ari umuti wo kugwanya uwo mururazi. Yego umururazi ni ingwara ivuga igakira mu gihe cane ukoresheje ishwagara yo mu ndimo. Ico gihe rero mugabo ukayikoresha ku rugero rwiza no mu gihe ciza. Novuga yuko hanini kugira iyo shwagara yikoreshe abahinga batanga impanuro ko yikoresha n'imiburiburi hasigaye indwi zibiri kugira ngo uteragire hama ico gihe nawe ugakoresha n'urugero rwiza. Hariho ifishe yo muri leta ivuga yuko ushobora gushiramwo itoni n'inusu ahantu hangana n'ihegitari ukazoyisubizamo haheze indwi zibiri. Iyo toni n'inusu urashobora kuyigabanyamo inshuro zibiri mu gatasi ugashiramwo ibiro 750, mu mpeshi naho ugashiramwo ibiro 750.
mugabo hariho n'abandi bahinga berekana yuko ubundi buhinga ushobora kumenya ishwagara ushiramo, hariho nk'abitwa bayamoa, hariho abitwa Lander Mills, abo bose baratwereka ingene dushobora gukoresha ishwagara. Mwomenya ko amasi yo mu gihugu c'u Burundi agizwe n'umururazi agera ku bice 73 kw'ijana. Tubandaniriza amakuru yacu mu gisata c'imibano. Bimwe mu bishobora gutuma umwana agira ihungabana mu bijanye n'inyifato canke mu bijanye n'ubwenge birashobora kuva ku mabi umuvyeyi washobora kuba yarakorewe mu gihe amwibungenze, bikaca bigira n'ingaruka mbi kuwo yibungenze. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye mu gihe ariko atanguza icese imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Anirohine Kakunze yabiduteguriye. Nijambo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yashikirije mu kugurura icese ibikorwa vy'imisi 16 vyahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu ntara ya Gitega. Yaramenyesheje inkurikizi z'umwigeme canke umukenyezi ahura nazo mu kibano. Amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ni kimwe mu vyerekana ihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu n'itituka ry'imico, nkuko mwavyumvise. Imico n'akaranga yamye iranga abarundi bamye barangwa n'urukundo mu kibano ndetse no mu miryango. Hambavu yo gusinzikaza ubuzima bw'abayakorewe, inkurikizi z'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme murazizi. Umwigeme arata icizere, umukenyezi agata icizere, mugasanga arihebuye. Kira noneho ntibifata umwigeme n'umukenyezi gusa, no mu muryango wose urafatwa. Ugasanga n'ibibondo birihebuye, ugasanga ibibondo mu mashure ubumenyi butera busubira inyuma kuko baguma babona induru za misi yose mu miryango. Mwomenya ko icivugo c'umwaka c'imisi yahariwe kurwanya amabi akorerwa umukenyezi canke umwigeme kivuga kiti turandurane imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo bikaba vyatanguye kwigenekerezo rya 25 Munyonyo bikazorangira kwigenekerezo rya 10 Kigarama mu mwaka wa 2025. Twande tubashikiriza avuga mu makungu imbere yuko turangiza amakuru yacu. Australia kiriko kiradegura kubuza abana badishikana imyaka 16 gukoresha imbuga ngurukana bumenyi guhera kuri uwa 10 Kigarama 2025. Yoba ari ingingo idasanzwe kw'isi. Kugira bitegurire iyo ngingo, ikigo Meta co muri Amerika gikora ivy'ubushakashatsi catangwe gufuta imbuga z'abo bana, ariko kibemerera kubika ivyabo kugira bazoheze babibasubize bamaze gukwiza iyo myaka. Iyo ngingo igamije gukingira ugwaruka mu bibasamaza, ariko iyo ngingo iraba imbuga nka TikTok, Snapchat, Twitch n'izindi. Yamara hari izasidukanye n'iyo ngingo nka WhatsApp, Pinterest na Roblox. YouTube nayo iranegura iyo ngingo ivuga ko bayihutishije, ikabona ko ishobora gutuma abana batagikingiwe bihagije kuko bashobora kwinjira kuri YouTube batabanje kwiyandikisha ngo bagire imbuga zabo, gutyo bagakoresha urubuga batarinze gukingira ivyabo. Mu gihugu c'Ubufaransa naho Tom Felix w'imyaka 33 akomoka muri Saône-et-Loire afungiwe muri Malaysia kuva mu kwezi kwa Myandagaro 2023 yagirizwa gucuruza ibiyayura mutwe inyuma yaho hatowe urumogi mu nzu y'abamwo iri mu izinga rya Lonkawi. Naho ahakana ivyo vyaha ashobora guhanishwa igihano c'urupfu canke gufungwa imyaka 104, gukubitwa inkoni 54 hamwe n'ihadabu ry'amafaranga 27,000 y'amanyaburaya. Urubanza rwiwe rwatanguye kuwa 4 Kigarama 2025 nyuma yo kubandanya gwisubiriza. Umugenzi babana n'umugore wiwe bavuze ko ataruhara yabigizemwo, ariko ico cemezo ntigikwiye kugira yezwe n'ubutungane bwo muri Malaysia. Tom afungiwe mu buzima bubi aho asangiye icumba kimwe n'abanyororo 30. Abavyeyi biwe baba muri Singapore baramushigikiye cyane kandi bavuga ko ari urubanza rutakurikijwe mu mategeko.
ubuserukizi bw'Ubufaransa buriko burakurikiranira hafi urwo rubanza kandi hari umurongozi ariko arakurikirana urwo rubanza. Ninangaho turangirije amakuru tweko turabashikiriza, tubashimire mwebwe mwese ngo ndengeje namukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi naho utaha.